n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahejeje kwakira intumwa zibiri. Bwa mbere yakiriye uwuserukira ibanki y'isi yose ngaha mu Burundi, icamugenza ubwa mbere kukaba kwari ukumuramutsa kuko ni rya mbere yaragendeye ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, kandi akaba yari akiri na mushasha muri ayo mabanga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yahejeje rero uwo mushitsi arakezanye n'icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku bikorwa bitandukanye bisanzwe birangurirwa mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko PDD Burundi, ndetse n'ibindi bikorwa arangura abicishije mu ishyirahamwe Fondation naryo nyene yashinze. Aramukeza kuko bisanzwe bifasha mu migambi yashizwe imbere na leta y'u Burundi. Yagaragaje kandi ko banki y'isi yose izobandanya ishigikira ivyo bikorwa, na cane cane ko hariho ibikorwa bisanzwe bihuye n'ivyo iryo banki isanzwe ishigikira, aho tukavuga cane cane ibikorwa bijanye no gushigikira ineza n'iterambere ry'umukenyezi, ineza n'iterambere ry'ugwaruka, ndetse no muri wa mugambi wo gutuza ingwara zituruka ku gufungura nabi. Muri iyo migambi rero banki y'isi yose ikaba yamenyesheje ko izobandanya iyishigikira. Ubukurikira kandi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yakiriye usanzwe arongoye ikigo Songayi gisanzwe kiri mu gihugu ca Benin, akaba ari ikigo c'akarorero gisanzwe kizwi muri Afrika ndetse no kw'isi, gifasha gifise imigambi itandukanye yo kugwiza umwimbu ndetse n'ibihingurwa, kigaheza kigashigikira mu kurwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi no kugwiza umwimbu, ndetse hakaboneka n'ivyo igihugu kiba gishorera hanze. Uwo nawe akaba yari yaje bwa mbere kugaragaza ko yitavye akamo, kuko mu mwaka w'2021 nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu rugendo yari yageze mu gihugu ca Benin, yari yagendeye ico kigo Songayi, hanyuma yaraheza nabo bari kumwe, harimo abashikiranganji basanzwe barabwa n'ivy'amagara y'abantu ndetse n'uburimyi. Akaba yari yabisavye ko uwo muhinga arongoye ico kigo yoshika no ngaha mu Burundi kugira afashe gushiraho ico kigo, kugira naco gishobore gusahiriza igihugu. Akaba rero yari yaje kumumenyesha ko yitavye ako kamo, kandi yiteguriye gufasha igihugu cacu c'u Burundi kugira uwo mugambi nawo nyene ushobore kuja imbere, kandi akaba yaratanguye kuba ariko arakorana n'inzego z'igihugu.